Hello hello, Yesu ashimwe cyane, mumeze neza. Je ndashima Imana. Ndashima Imana. Ya. Ndashima Imana no munsi ni tariki 10. Tariki 10 z'ukwezi kwa 12. Ni tariki ikomeye cyane mu buzima bwanje. Nibuka umunsi nakora accident. Iyo accident yari accident iteye ubwoba. Benshi mwarabimenye, abatabimenye namwe mu byumve. Nabonye Imana zikurinda kabisa, zikurinda. Numva nyine umutima wanje wuzuye ishimwe. Imana yarakoze cyane kundinda, ndindiye ahantu nabona uko umenga niyo handindira. Ndibuka ndi mu ruzi nyene mu modoka twakoreyemo accident, nyine imodoka iri mu ruzi. Ndibuka yuko nasenze mbwira Imana ndagusabye, nzi ko ushoboye byose, na hano wahankura, ndakwinginze nkure hano hantu. Ariko niba ari satani akanyongora, ariko gamimi aho hantu ubona wohava, reka kugora Imana. Aho hantu wohava gute? Uzi ko sinumva yuko byokunda kumva aho hantu. Rero jewe nabo twari turi kumwe bose, Giti manager, ndagusuje, amahoro cyane. Imana ishimye yakurinze kugarukana ubuzima wari wapfuye n'ukuri ndabyibuka. Giti yavuye mu ruzi, bamukuye mu modoka nyine twari mu ruzi, yavuyemo asa nk'uwapfuye nyine, yasa nk'uwapfuye kabisa. Umuntu yamuhaye ubutabazi no kuri turamushimiye cyane. Imana imumugisha, ari umuganga ikaje Gitega. Ndasuhuje, ndaramukije cyane Vivi Gift, no Imana yakoresheje ava muri iyo accident. Vivi tumaze kugwa mu ruzi, yaciye akubita ikiyo muri azi imodoka ikoze accident ica yibloka, ikirakura, yaciye afata nyene, niwe yababaye cyane gusumba twese. Acara kubita ikiyo nyene kiramusatura bene ngaho hose ku kuboko. Vivi nukuri Imana yarakoze, warakoze cyane kuba igikoresho ciza c'Imana. Juste yarabaye cyane. Juste Mana yanjye, Juste yarabaye ku mugongo, amaze iminsi yivuza. Mana we. Soso, Mana ishimwe. Soso rero byarantangaje cyane. Soso niwe yarabyibushe cyane gusumba twese, ariko je yarantanze kuva mu ruzi. Nicyo kintu cyantangaje, mwumva ukuntu Imana iteye ubwoba. Rero Imana yarakoze cyane, yarinze Arsi Murokogwa yambi cyane. Voka wewe rero byari ibintu biri too much. Voka nawe umuntu yabaye gusumba twese, ko niwe muntu yavuye mu modoka ubwa nyuma. Na Fabrice wowe wamenga nta kintu yabaye, twese yaraguma twitegereza kuki wamenga twari turi kumwe. Imana rero ndayishimira cyane, yarakoze, yabanye natwe itariki nyine imyaka 3 irakwiye. tuvuye muri accident iteye ubwoba cyane. Mwibaze namwe, imodoka iva ku ikaburimbi ikagenda igatembagara, ikaguruka, ikajya kugwa mu ruzi. Mwibaze namwe. Mufashe gushima Imana rero yatumye ngaruka mu buzima. Inyuma ya accident imyaka 3 nakoze filime nyinshi cyane. Nyuma y'iyo myaka mbeshi mwakunze, ariko nakoze accident hari filime twa tumaze iminsi twarashutinze yitwa Ntaho Yagiye. Ni kuvuga haciye nk'iminsi kwezi, sinzi ko kwari bwakwire, tujanye ni Gitega mu kwironcinga. Ibaze guca mu nzira wakoreyemo accident. Ndabyibuka naragize ubwoba, abantu bose ndababwira ati nimugende jewe nziza. Narifise ubwoba nyene bitewe n'ukuntu satani nyene gaca mu bantu bana bariya ngo bakoze accident, ko ngo bari kumwe n'umuntu ngo nije nabateye umukoshi. Akomana satani mvomera mu kiva.
bavuga ngo nyene ngo bakoze accident kubera ngo jewe ngo nije nabateye umukoshi nyene ndakomereka ku buryo mvuga ngo nta muntu umwe nzongera gufatana urugendo. Umusire baragenda nyene muri launching jewe ndijana ninagejeje uburyo bwose ndabakwepa nyene banambabarire ndijana, ariko mu by'ukuri cyari cyo gikomere nari mfise cy'abantu bavuze ngo nyene bakoze accident ko nyene ngo yari twari kumwe. Ni byinshi cyane rero Imana yarakoze cyane imyaka 3 n'ukuri heze. Nabonye neza y'Imana, nabonye ukuboko gukomeye kw'Imana, nabonye Imana n'ukuri Imana yarakoze, yarankoresheje icyo yatumye ingarukana ko narayibwiye nti Imana sinzi impamvu ngarukanye mw'isi rero, ariko impamvu ngarukanye ni wowe yize uzunkoreshe gitumye ngarukana ku isi. Ndashima Imana ko ndi mu bushake bw'Imana, ndi mu bugombe bw'Imana. Imana ibishimirwe cyane, mufashe gushima abakunzi banje. Zitariki mwamwibuka ati haciye imyaka 3 mimapfuye yatuvuyemo, ariko ubwo haciye imyaka 3 rero Imana ibangaruriye. Mufashe rero gushima, mumpenwe ndabari mikashe yanje, mumpenwe kuko n'ubundi ndazi abantu benshi bankunda bafise agahinda bapostinze imyaka 3 iraheze mimatuvuyemo, ariko ubu dushima Imana yuko imyaka 3 iheze ndi muzima nyene, naragarutse nyene. Imana yarangaruye ku isi. Mu by'ukuri sinobabesha, nari nagiye bene data, nari nagiye sinobabesha kuko nari namaze gusenga isengesho rya nyuma ngira Imana wakira ubugingo bwanje. Bugi ijambo ry'Imana ntimuze risuzugura, ijambo ry'Imana n'ukuri ravuga ngo twame twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha, twame twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha tuzogira. Rero ndabyibuka no kuri uwo munsi cyane maze iminsi nyene ndi mu masengesho, nari mu minsi 21 y'amasengesho ndwanga Imana, niyo ndanagenda Imana yari yanteguye pe ku buryo ndi mu ruzi narabwira Imana ije numva nyine umutima wanje wejejwe, ako ndabwira Imana niko ndi umuntu urabe nyine ikintu cyose ubona kita nyine cyo tuma ntaronka ubugingo ukimbabarireko, nako kubyo mbonesha amaso byose nyine nabona nyine je umutima wanje wejejwe. Imana ari mu buhanga bwayo, muri za mbaraga zayo, haleluya, irangarukana irandinda jewe n'abagenzi banje. Imana rero ihabwe icyubahiro. Rero ubu turi mu mwaka wa 2025 2025. Ndasabye mumbwire ijambo mwumva mushaka kumbwira. Basi uyu mwaka nababereye umugisha canke hari byo nari gukora nakoze mumbwire hari byo nari gukora nakoze canke, ariko n'ubu mwaka nurahera turacakora n'ukuri. Ndizera ko umwaka aho uzogarukira nyene nibyo nzoba maze gukora bizoba ari ibyo, ibindi bisigaye bizoba ari bya 2026. Ndifuza ko 2026 Imana izompa gukora noneho byinshi cyane, ibyo mpanga n'ibindi Imana iduha tutapanze. Imana izoshigikira ibyo mpanga, izona mpeno gukora n'ibindi nyene. Hari birazi ko ari gihe dupanga ibintu, Imana nawe ugasanga hari ibindi nyene yadukoresheje twebwe tutari tuvyiteze. So ndabaramukije rero je nahereye ku mashimwe niyo numva dudubiza mu mutima wanje. Reka rensome commentaire gatoya. Ange Monia uri keza sha, murakoze cyane. Takatira Dronisi ndakuramukije cyane. Claude Shimirimana ngo none ko agomba kubera umugabo mimi. Indagomba kubera umugabo mimi. Ariko je umugabo wanje nzobatangaza. Abantu muguma mumbwira ngo ni ngende ngo ibiki n'ibiki. Busiribatera, ariko rero ni hatari. Imyaka imaze kuba myinshi. Imyaka imaze kuba myinshi cyane, ariko igihe kigeze bizocamo. Okay, Vianney cool. Top news ndakuramukije cyane Mimi. Ndakuramukije cyane nanje Mimi, ndakwemera Clovis.
urakoze cyane uzotaha ryari vuba cyane ashe vuba cyane kabisa ndakumbuye muhira ndakumbuye mu gihugu cyambyaye ndakumbuye ku bibero by'umuvyeyi ikikubabaza ngo nuko narongorwa ariko man ngo iki nzorongorwa mugira ikibazo wahisemo kuja gukinana na ni korabo murabizi aba artiste ntawe tuba twemereye kuja ahantu hose turahaja Kenya Tanzania no musindi mu Rwanda ejo nzoba ndi muri Tanzania nyine aba artiste kandi byose no kwagura impano nyine no kwagura akarere kindi naco no gukomeza nyine tukaduza idarapo ry'u Burundi nyene mu bindi bihugu nyene ya nibaze ko ari ibyo kuko jewe ahantu hose mbandi ngomba kurepresenta igihugu canje mimi ndakwemera meze bo Felix nanje ndakwemera turagukumbuye nanje ndabakumbuye masengesho yambi urakoze cyane brother thank you Theo Smart Cool Eve, thank you Inosa, love you Mimi, thank you Rukundo Elisha reba urukundo mukunda Mimi nukuri Imana iguhe kuba iruhande muri byo iguhe kuba iruhande muri byose ukora uragaciro mu maso y'Imana basi ngusabe nukuri washyize muri groupe WhatsApp niba uyifite cyangwa ndayifise nukuri Mana we uze kunyandikira kuri 61 999 059 ndafise groupe y'abakunzi banje yitwa Gikundiro Family uze kunyandikira ndagushiremo Imana ize kubimfasha ndabyibuke Imana yarakoze nukuri Imana yarakoze cyane kutugarura ubuzima mwiza cyane thank you Fabrice Claire ndawukunda Mimi beho wishimye mwiza Imana ibiherwe icubahiro amen thank you Emile Mimi teruje imbere mugenzi thank you Olivier Mimi ndagukumbuye cyane turakumburanye burya Imana ifise uko ikora nukuri kose John Imana nukuri iratangaje ndakuramukije Jesime Amos hindura isura kuko urazi ko ibihe byahindutse ibihe byarahindutse Imana yahinduye ibihe Imana yahinduye n'ubihe nuko ndayishimira cyane ariko naravuga ibintu byinshi cyane ariko mwese nyene ndabaramuye abantu mutararaba amafilime yanje muje kuri Mimi Mikhaye official niho ari filime ziwanje izindi nyene nagenda kinamwo ziri kuri BMT Buja ziri kuri GN Films ziri kuri Moria Channel so ziri kuri My Story TV niho ndiko ndakinira muri no minsi izi commentaire bumeze neza turamusaba abakunzi ba Mimi Mikhaye izo bizu zihaye kenda uyu bamwita Sorba muramuzi turi kuri terrain nkoze ino live gatoya ndi kuri terrain tiko turashooting indi filime cyashya iri nyuma ya My Testimony abantu mutariko muri filime ndiko ndakina muri ino minsi ndiko kina muri filime yitwa My Testimony iri kuri My Story TV niho muyisanga yego hama rero naravuga ibindi byinshi nashaka kubasaba mu binkundire ndabizi ko mu nkundire muri ya mahiganwa ndimo ya Irebe Best Influencer ubu turi muri finale kandi muri finale ukuntu dutora duca kuri link nyene kuri page ya Irebe Best Influencer iri kuri Facebook nugo yisearchinga nyene wocuyibona hanyuma uyisearchinze ucubona nyene ahantu hari video yanje rero iyo video nta kindi kintu ngusaba
unkorere like na comment. Nunkorera like na comment uraza kubuma amahirwe yo gutsinda nk'abo wa mbere. Basi umwaka utarahera ndashaka ko ijya award nuko ndayitwara. Imana yimpe mana. Warabonye nukuri ko nakoze ibintu nuko naragerageje mu nguvu zanje zose uyu mwaka. Nakoze filime nyinshi, nakinye muri filime nyinshi. Mana ijya award nukuri yo muri Irebe Best Influencer. Mana ndayishaka, mana yimpe mu izina rya Yesu. Ukoreshe abantu bakunzi bankorere like na comment. Mwe nayirabe kenshi gashoboka. Muraza kwa mumpaye amahirwe. Murabizi ko umuntu uze ya mbere nagira ubuntu mbu wa mbere mu mpera ya mahirwe ya nyuma. Nabwo rero turabukuntu bigenda nukuri mubikoze muzoba mukoze. Ndabibasabye. Murabizi ko nakunda kuza kubasaba ibintu mubinkorera muzoba mukoze kuri Facebook, kuri Instagram, kuri TikTok. Mwese mukoresha izo mbuga mugende mukabona iyo video nyene iri collaborate ni hatari ibirimi by'ibishitsi biragoye nyene. Iri kuri Irebe Best Influencer nihiri ya mubinkorera mubimbwire ko mugiye kubinkorera. Ukuntu umuntu ora muca kuri sa sinzi ndi kuri live bariko barakunyishuza ya Facebook. Kandi mugomba mukorese ukatinga gute? Oya ndayiva ko naye nje kubaramutsa. Nanje ndaza kuyijako. Sigaye nkunda live. Hello guys. Mucho Hello guys. Mumeze gute? Nsa n'umuntu vyutse. Mayina turiko turakina kandi abivuga mfina nazaga nguyu muranyagiza ngo mvuye Kinyarwanda nguyu. Nsa n'umuntu avyutse vuga Ikirundi. Nsa n'umuntu mimi nonze ngirizo sinukuri kw'Imana rero narebe. Ewe jeho some document. Mimi uri mwico ariko mpusomera kino kintu. Mimi nitegeka janda dyuvuze gute? Nitenguha uri mwicororo. Mwicororo no kuvuga iki? Mwijoro canke uri mwijoro. Mimi ndakunda Estera. Naguha je kunorera mu ntora nukuri abantu mutabizi ntibigoye. Nimugende kuri page ya Facebook yanditse ko Irebe Best Influencer nubwo yisearchinga nyene ukayirondera ucu yibona. Cyendaze kubaha link basi. Ariko nubu nyene nubwo mugenda kuri Irebe Best Influencer mukabona ahantu hari video yanje. Ndabizi neza muca muyibona nyene iri collaboration Okay, iri collaborate ego na Irebe Best Influencer. Murabyumva? Yeah, murero muramutsa amasengesho ni brother wanje cyane muramutsa amasengesho Teoyo munsi y'amavuta yawe papa. Ndakuba murabyumva ukuntu mubikora mumaze kubona iyo video wanje nta kindi kintu mukora nugukora like kakano kameze gutya ukandika na comment ico video ndazi nakoreye video imeze neza mugenda mushe muvyandika muri comment hama ucubisharinga nyene. Ariko sana ishanda nagukubisa urushi numva ndaryohe cyamucyara nk'urushi Nacho bugana muri filime nzokwishura para mwumve ko je ndiko ndakina ngo njyamye none mimaramvyuye. Mucho genda rendaje ngenda njya script nshaka mugoma mukine nakira. Okay ya sene yingize ya indi okay kimtubivuga tubikora filime shasha mwe mara subscribe nziza mwe mara subscribe kuri Maestro TV ni nziza. Okay basi none numva sinzi ukuntu meze niba nshonje niba meze gute nabyonze. I'm not your sister. Nimero zanje nazibahaye basha nukuri umva rero ingufu zimeranye ahubwo ni action man basezera uzuko numva ingufu zimeranye ndagiye gukina sinzi niba hagera mwijoro ryari niba bigenda gute atari saa 8 z'ijoro hano tuva hano ari hekira ni wewe
Ayi rero ndabakunda cyane mugenda mu ntore n'ukuri mumbwirire n'abandi bantore mumizo like nibaze guhe n'ukuri mumena comment kujya video iri kuri Irebe Best Influencer n'ukuri mama umwe murankunda mugende mu binyereke n'ukuri bagenda babinyereke ndabibasabye mu ntore mu nkore like na comment kujya video kandi like bagira rimwe like ni rimwe kiresi nyine ugize rimwe hamgacu yimera abandi bana bagakanda ni ku buntu nyina like na comment bakanda hano bakajya ngwiki mu Burundi kujya no gufungura ngo bakana ngo muko bakanda hano bafyonda hano mu Kirundi ni bafyonda hano muco gufyonda baza gufyonda mood gufyonda wangiza kuvuga ngo ugahita ujya he ugaskorora guys mood no ja kido tajyaho ya mujya Kinyarwanda kiragoye mujya shamda ukunda murako abana nuko ndabashimiye abankorera like na comment tuvuga kurya nawe tuvuga kurya Imana ibaho mugisha cyane abantu mutarabikora mugende mu binkorere n'ukuri basha kirya award ndayikeneye sinzi impamvu numva ndayishaka cyane ariko ndayishaka nuko ndumva shaka award kabisa award mpawe na Irebe Best Influencer ndumva ndayishaka iyo twayine ni egora iyo natwaye maze utwaye muri festival n'indi yarateguwe n'abandi bantu ziri muhira mwiri wacu i Burundi ziri wacu i Burundi narose na Silva yo ya YouTube mwarakoze mwabantu mwakoze subscribe kuri Mimi Mikhayo official na mahera rimwo yo nabaguha yanze ngo kajya ka Silva bakaguhana n'amafaranga bakaguhana ngo n'umuriyoni baguhe n'ijana miliyoni yaraziriye kari hehe ko kari muhira muri hera sindakifotoza kako nagakoranye kiganiro muhira hano wagatore yino kubera kugashaka cyane naragatumye ko kansanga nari numva nyene shaka kukabona dore ndizanye mana mwongere babu bigenda gute nukuri basha nababwiye ukuntu bigenda mugende kuri page ya Irebe Best Influencer cyangwa kuri Irebe FM ni kuri Irebe mugende rero mukore like muca mwandika na comment y'icyo video ikwigisha ko ni video nziza irimo inyigisho nziza mugendere muyirabe hanyuma muca muma izo muca mumiyo like na comment murakoze cyane kiramani nankubite rero ndabaye uza kuba wambaye uko nyene iyi sene rero daddy ukuntu imeze ni mu gitondo we wari uvyutse turi ku meza hamace ndagusiga bayire ntimwumve sene ariko muvugisha mazinye kano gasene ariko telefone kamenda basenze bye